oya bajya bashimamanda na ba Pacifique nyina hazwe bajya ari kategori yabo barimo bajya baronka umukatari uko bavuze bike gute nabantu bari kugira bavuge nabi gusa igihugu Chimamanda na ba Pacifique nyina hazwe none uko abayeho urabizi oya nivyo bahembegwa ivyo nitwo vyinjiramwe cyane ho tuko turabeza credit badakeneye no munota reka tuyaye kuri ivyo gusa yavuze ko umuntu abari karagenda gusega hari abantu babaza wewe na Chimamanda mupfike na kimwe dupfa gusa ndiko ndagerageza kumumesa ndamushire ku murongo gusa umuntu w'intagondwa ni Pacifique ujya ntazopfa bikunze nga Chimamanda we ndazazoja ku murongo kubera kubera Chimamanda wewe nta wa bloka nivyo dushira karaza kubiraba officiel makrese nka Pacifique aza kubiraba mwibanga president nimero yarayitanze reka yibabwire simbi ndayibabwira nyine nawe si ntiyayitanze nukuri kw'Imana 69 21 42 86 voilà iyo nimero president yarayitanze yamayitanga sivyo ndabeshe oya ntubeshe ariko Chimamanda ivyo byose abicira muri kategori yo guseka ntangorane none nubundi useze umukuru w'igihugu bugize nabi ibice ijana 190 umiriza ukasubiramwe sezi useze ngene icubahiro bugize nabi ndakubwira barampaye idiri yo kuregambana igihugu ndanga tije nigikunda big up sana musaza bitanu si make tona uri umuntu asigaye agendana n'umukuru w'igihugu bijya bintu wo bisigurira gute abakunzi muri kumbeshera je nitugendana n'umukuru w'igihugu ariko turabibona ibikorwa ujamwo turabona none kuja mu bikorwa nawe bijamwe ega nta numwe yimiriwe nukuri kwinone ndakubeshe tukuri none bakubwiye yuko ari umuntu yimiriwe president n'umujama wacu iyo umaze kumenya ati president n'umujama w'abajene je ndacyari umujene ndacyari umujene yiyemera winjyamu imyaka iranjanye n'ukuri wo mugumya banga urumva je natawiye yuko umukuru w'igihugu ari umujama wacu mugenzi yuko ntarava mu bajene cyari umujene kandi buryo ubujene no gusaza ko n'umukuru w'igihugu wacu n'umujene ko jewe ndavye inguva afise ndavye n'abajene bake bokora nk'ivyo akora Jean vuze ati ari ku kivi urabivaga brass nene tuko turimbura ibiraya sibe yatwereka ngene bavyimbura niwe yabereka ati shiranga isuka president na premier dame ndugu yangu nabakozi urabivaga we ikintu ca mbere n'abalidere beza n'abantu bo kwigirako sivyo rero ayo mahigwe yavumereye mwijama hajya amaze kuvuga genda umujama wanyu wewe wenyene uri umuntu witahura haba hageze yuko wirimbura umenye ati hajyana ndahagera gute yes uwo mujama wanje nzomushikira gute nimero yiwe yarayitanze je president ndamwandikira ubu rero afise nimero yiwe niyo mayitanga kandi nayivuge wenyene yamayivugira vraiment yamayitanga buri gihe iyo yagize audience publique president nimero arayitanga yego arayitanga yarabivuze atari ibintu vy'uburofa atari ibintu ntumwandikire umbwira ngo VP okay jewe nta n'umunsi nimwe ndamwandikira ndamubwira ngo VP akeneye ivyunguka president nimero yarayitanze reka yibabwire simbi ndayibabwira nyine nawe si ntiyayitanze nukuri kw'Imana 69 21 42 86 voilà iyo nimero president yarayitanze yamayitanga sivyo ndabeshe oya ntubeshe gusa hari abantu usanga umukuru w'igihugu nta munsi numwe kandi nta n'umunsi n'umuzigero baho jewe nzigera ndamwandikira ngo VP canke ndamubwira ibintu bidakenewe son excellence abafise ibintu by'urana igihugu cyose kimuriko sivyo message arazisoma kandi nahajya kandi arazishura sivyo nta nimwe asimba uno munsi turi mu bihe twese hamwe ishivugo cyo ni turi kumwe twese birashoboka sivyo ni twese hamwe bwa turondere solution ivyo twita ibibazo ivyo twita ibibazo ni opportunity wow kuko nitwe bo kubitorera iki inyishu yes urumva ibibazo ni iki ni opportunity rero mu gihe rero je ndi muri yo benata kibazo ari opportunity
hari cyumviro cya opportunité ukagishikiriza naha ubona iza page zavuye mu vyumviro by'abajene za bije hari ibintu byinshi nga president rero ukazobona umuntu ari hafi yiwe umenye numwe abari mu bantu bari kwaragerageza kurondera solution je na je ndi bari ko bararondera solution ndabikishije mu nzira ziwanje jewe ndafise indoto yuko 2040 cyo dufise balvini bateye imbere apana batejwe imbere n'abagore jonote niyo mpamvu napanga des solutions uno munsi naragerageje kwerekana ingene ama YouTube ama social media yinjiza amafaranga no solution y'amadovize tuvyijije tubikoresha cyane gushikana tuzoronka tuzoba eligible bazoturondera licence mugabo kurondera licence pour mu makubera nturaba benshi tubikoresha mugabo ni partie ya solution urabyo après ça il faut yuko twaronse amafaranga twigiye gukora imigambi tukaje gushikira ba mutima bariko barari amafaranga avanye muri comedy agacha yatwara mu mirima c'est bon niryo riterambere twa turimo jewe ico nkora ntangaza ayo makuru ndavyerekana mugabo naje ivyo namba naronse nanje nsange ndakwerekana isemo ryanje aho rigeze comme ça twese turi kumwe mu mugamba gw'iterambere haraho ibinyarukana bo biteba sivyo niyo mpamvu rero mbonye ndimba ariko barafasha igihugu kugira iki kurondana kuzana apana kuzana solution kwishura ibibazo ariko tukiraho sibizi tubona uno muntu yitwa Chimamanda kana nizongegera avuga yuko ugenda inyuma ya nyene icubahiro ngiye gusega ukeneye gusega ico kintu gisigura gute ndakubwiye yaye nagomba ndakubwiye neza ati ugeretse ngaho avuga yuko yanabahaye n'agafuko k'ibiraya agafuko k'ibiraya nyene bivuye kugushaka wenyene na makuru mashasha none ikintu cya mbere jewe sinafashe social media ibi nkora ndabigira akazi sakazi kanje ntibimbeshejeho cyane nibintunze eske amakuru yuko yini cyubahiro agiye kwimbura ibiraya kwanza mbe ko atakoreje ifoto nabanje gutangura kugendera iyo mirima yiwe bien avant inde son excellence generagiye mu mirima yiwe atavyatsi ndaherekana anarimira muci anagize furage twarabonye uri kumwe n'umukozi wiwe none bijya ko atabyivutse ntwayiboneye iwanje samakuru nari ntanze sakazi kanje nari nikoreye none aciye antumira ngende kumufasha ariko Chimamanda ibyo byose abicira muri kategori yo guseka ntangorane none nubundi useze umukuru w'igihugu bugize nabi ibice ijana 100 umiriza ugasubira useze ngene icubahiro bwize nabi ndakubwiye ati ibice 99 n'ibice 9 kwijana iyo son excellence agirije audience publique abaja imbere yiwe saba musega gusa ni bangahe bamaze gufata mikro bagatanga solution ashaka kwitaba inama kubera ukunda wayamvuze iyo nyine icubahiro agiye agomba kuyagira n'abene gihugu ibice 99 n'ibice 9 kwijana sabaza kumutura ingorane babafashe sivyo jingorane ndazifise harizo mfise uko gusega ariko aravuga ni ko sinshaka ngomba gufatira jingorane ziwanje je natawe yuko president nyene cubahiro aha ibibazo dufise arabitse na entertainment yubona ibibazo bihari arabizi mugabo hari gihe usanga ivyo bibazo twe dufise bituva ko twebwe ko nushaka kumbwira ingene kuva 2005 hariho droit d'auteur 2011 hariho OBDA 2014 hari itegeko ritoza amafaranga Amicale des musiciens itari haguruka ivuga ati iri tegeko vipi batanarizi batangigisha n'abaririmbyi ari giwabo muri cyo kibazo ni twebwe inyishu yaramaze gutangwa ni twebwe tutaririmbura urabivuga bro ivyo rero mu kugira bikogwe rero je ngaje sinogenda gusaba nyine icubahiro ngo dukenda hoteli irasinye sinogenda ngosaba ngo ikigo OBDA kirahari sinogenda gusaba itegeko ryo gutoza amafaranga rirahari mugabo rero hari abantu bonyene badashobora gutahura bahazwa n'amaviews nk'aba Balvin Smith abona yuko afise ababone benshi yose kugara kuri Simbizi afise abaviews menshi suko basha bagomba kugara bakibagira yuko ingingo zose igihugu cyari gufata cyo gutera imbere zose zarafashwe kera sivyo na rero
jewe iyo ndiko ndagerageza kwerekana solution sigaye navansi ibibazo by'iwanje sivyo mugabo nyene icubahiro yarinze abona ati ariko mu buryo bwihishije Chimamanda ariko avuge ko ibintu biko oya bajya ba Chimamanda na ba Pacifique nyene hazwe bajya ari kategori yabo barimo bajya baronka umukate ari uko bavuze bike gute nabantu bari kugira bavuge nabi gusa igihugu Chimamanda na ba Pacifique ni nahazwe none uko abayeho urabizi oya nivyo bahembegwa ivyo nitwovyinjiramwo cyane ho tuko turabeza credit badakeneye no munota reka tuyaye kuri ivyo gusa yavuze ko umuntu abareka aragenda gusega je mba nagiye gukora amakuru umviriza jewe nagiye ahantu kuri tere nkafata inkuru nkayishira ku rubuga ivyo babikwiye biba bikwiye inkuru ndayishize ku rubuga ivyo biba bikwiye ya ariko Chimamanda hariho n'ikindi yavuze ubona n'abantu ariko baravuga yuko yoba yarexageye yavuze yuko umukuru w'igihugu aja mu tuntu duto duto oya ngo umuntu ngo yugurura akabuti yike ngo kabaragiye ibi nabiri yasinze uko wabisomye muri irya poste yiwe nta ngorane ya just simbona ingwaya nahiri kwa duvizanye n'ijubahiro umukuru w'igihugu dabora barabizi ko ari umugabo w'ijunja n'ijambo akomeye kabisa gusapotinga n'umuntu naho yabatanguye ya zero president wa republique ikintu nakundiye imirima yiwe nuko akwereka aho yahereye nahageze sivyo nico cyari kinanjanye akambwira ati aha byagenze uku natangura ihangana uku munyuma bigenda uko biraryoshe iyo ngene icubahiro agende umuntu afise umwete wo gutangura sivyo afise umwete afise hahereye sivyo benshi umutahe wa mbere dufise ni twebwe niko yamana anigisha nyene icubahiro gutera intege umuntu aba afise ivyiyumviro natamutaha abafise akiyungunganya akawugerako nambara akadeni usaba nambari iki ufise vision akana kugendera kugira agutera intege ndugu yango gute none urazi impamvu sende David yanonse amajwi jana kwijana kubera nta muntu numwe isuzugura nuwo hasi numwe wo mucenda ju uwo nyene wewe wibaza yuko yoha umugongo ugenge ni wacagenda gusapotinga ariko wowe wiyatanda yuko president agenda kucyana baziranotse ariko kuri ruhande simbizi kuri ruhande Chimamanda arinze avuga kuno hariho impamvu kuko mu bisanzwe we warasigura ati nk'umukuru w'igihugu hari ibindi bintu abakwiye kugenda ivyo rero ivyo bintu ivyagendera kugira ngo ashobore gutera intege n'abantu uko bakwiye kwiyumvira kurushiriza none uhera he nuhera hasi umukuru w'igihugu wacu abari hejuru arabagendera n'abari hasi arabagendera none muri no myanga ntiyugurira amahinguriro menshi gushika naho Burundi bugeze kugurura amahinguriro mu kindi gihugu fomi ntagiye kuyugura muri Tanzania kiya ni kintu gito kiya ni gito c'est gito vraiment alors sharo amahinguriro ari ngaha amahinguriro ari karuba kwa ruguru ingena ngana amahinguriro menshi cyane sinabonye nkagiye kugendera kibono uravyumva so none imigambi myinshi mikuru arayigendera mugabo na mito ntayirengagiza kubera bose n'abarundi uravyumvaga bro kandi bose nahari ucubumva ati bo bari bazindikera yuko umutegetsi umurongozi ari okugara kugira amave witi gusa munaga amajipe na climatiseur atazi kwa ntibaharura yuko bijya barabibona umwene gihugu mudugira igikiyo yarabibona yarabibona ngabo no munsi abatabadugira igibiyo no bahisemo comprendre rero dufatane tutabure yuko umuntu ahera hasi akagira iki akaduka none kuri bino bintu Chimamanda uwo hari abantu babaza wewe na Chimamanda mupfike ana kimwe dupfa Chimamanda gusa ndiko ndagerageza kumumesa ndamushire ku murongo kandi azi Chimamanda bizorangira nawe nagiye ku murongo nk'abandi turiko nirihe jambo wabwira Chimamanda gusa umuntu w'intagondwa ni Pacifique ujya ntazopfa bikunze nga Chimamanda we ndazazoja ku murongo kubera Chimamanda wewe nta wa bloka nivyo dushira karaza kubiraba officiel makrese nka Pacifique aza kubiraba mwibanga ukabona yabivuze ko kandi Pacifique nibaza kwaza kubiraba we Pacifique barabimurungikira ko yatwera tu block nakene no kubibona
nakumva wewe nintagondwa iri ngaho ibintu vy'iterambere ntagomba kubibona nakeneye kubibona ariko na Chimamanda aravuga ivy'iterambere rimwe niyo mpamvu ndakubwira urya ariko aragenda mesugwa bukebuke makazoca kandi uzomufasha kama kawaida uri mu bantu rero bagomba bafashe Chimamanda oya nibuke nuko nyene none sizi content no nikeco twemeze yuko uri kuramufasha ni ibinyene ni ibingaho ngaha harimo kuri kwinshi aza kumva akagusesangura amagaja ku murongo hari nabo mwagendanye wumva yuko yabavuze ko aravuga kuri bajya ba Musomeni bose ntibari mu ya Chimamanda bakoresha umwanya bose ntibari kwa Chimamanda wana bose ko nabazanye mu murongo bose bategereza ba Musomeni bari ba Chimamanda bakoresha umwanya yarigeze no kumuhenda bagakoresha umwanya akwa gufungwa yayo guponcha Chimamanda nyene muhenda nabwo ati koresha umwanya umuntu nagute mu rudubi kwera abo bagije baba bakeneye araguta mu rudubi gakora icyaha ni wacagaruka abakuvugire ngo bamurenganiye agufashe koresha umwanya yari yakoze yafashe umwana wanje aramupostinga ndikira bitagira umutwe n'amaguru umugore arasara aramwitwarira muri enapo nije nafukamye ivyo byose byakorwa na Chimamanda yamuhenda kugira koresha umwanya kugira koresha umwanya cyapfungwa hama baca baronka ivyo bandika sivyo n'abandi babwiye ati bafise maheri menshi none nawe araza kaguta mu rudubi iryo nawe warivuyemo gute oya je sishobora kuyagwamwe ayo maheri hari ibintu ashobora kugwamo aya wabimenye gute ko ari Chimamanda yabiteguye kubera cyo gihe bari begeranye cyane na koresha umwanya yego none ico kintu kwera iki wamukigaruka ko yuko bahawe deal kubera nanje abo nyene babahaye deal nanje bandondeye gazi ibintu bisanzwe nese mbive ndamaze kubisigura vraiment ababahaye akazi nanje barakampaye je ndangambwa je nagiye gucanje no gambanira je ndakubwiye yuko nuko biri warahawe idiri yo kugambanira igihugu barampaye idiri yo kugambanira igihugu ndanga tije nigikunda big up sana musaza bitanu si make y'amadolari ku kwezi 5000 niyo mafaranga Chimamanda yoba hembwa canka hembwa ni menshi babahamera menshi cyane mugabo vuba birabatekurukana kubera igenge rikoreragwanira ukuri ubu ryabaze kuba rinini abo bantu mu tubwira bayamuha gasimbitse oya tundakubwa barahari narakoze content bana sinigwa kubisubiramwo birahari ngaha babahemba n'abagira iki baze kuja kuri YouTube yanje barabibona ariko abakunzi ba Yaga Tech nabo bakeneye kubimenya narabivugiye ngaha kuri Yaga bana we nambuda bikurikirana ngaha nabaze kubivugira ngaha okay tukiraho hari n'abanyarwanda tu tukiraho hari habavuga yuko wama uriruka ku mirima y'abandi Fapase twaragukoresheje ikiganiro utubwire yuko nawe hari imirimo ofisi ariko turacarindiriye iyo rendezvous imeze gute ntiharagera jewe ndagenda sivyo kandi impamvu je nagiye imirima nyine icyo mukuri igihugu ni imirima y'akarorero ni imirima iri mu buhinga bushasha bugezweho bwo kurima kugenda kwiga kungura ubumenyi ni ibintu biza cyane ntabwo sindapost hava bishobora kandi ujya akoresha amahera menshi inde president hari abayafisi egasima kaje nkore nkabiki je ndi haje kugira bone je naragiye mu Kirundo ndabona ingene imirima yumye kandi Kirundo iri hafi y'ibiyaga Kirundo iri ku biyaga muga imirima ikabumana kandi hari abagwiza atunga bafise amamiliyoni n'amamiliyoni bashobora kugura amapompe bakazana amatuyo ijya mirima yose bakayizuza amazi urabyumva hari ubuhingaro nyine cyo yikarazana bisabe ko twebwe tugenda kugerekana kugira abantu bafise imitahe yo kurimisha ubwo buhinga baze kurima hari inzu za Rusizi hariho za Rusizi za Ruvyironza zande mugabo kumva ngo imirima ngo yumye za ntahango kumva ngo za bumba y'amatsu kandi izo nzu zingene zishobora gukoreshwa mu mirimo ubwo buhinga rero ngiye ngasanga na nyene cyo yarabukoresha nk'ahantu nagiye ibugenda naho amazi akora 5 km imirimo ikavomererwa mitotahaye muci ubwo buhinga jewe ndashobora kuba nafise umuhamagaro w'uburimyi par exemple mugabo hari abantu bakeneye kugira investissement mu burimyi none bazobimenya gute ko ivyo bintu ifo kwerekana yuko ivyo bintu bishoboka nico president bikorera bro president n'umukozi abikora kugira abandi bayifatire nk'akarorero sesa
natwebwe kuba turaba influencer turagenda tukavyerekana hama wewe urihitiramwo je nk'umuntu afise content iwe yana mugende ahantu ibizinu mana afise iboro y'ibizinu vraiment natembereye hose ndakangaria sindayishirako iboro ya bien sana nigiki rero wobwira abantu bitinya kuja kugendera ibikorwa by'umukuru w'igihugu asha bihora ubusa babitinya gute hari umuntu agitinya ibyo bavuga ati ugiyeyo baca bagufata indagufata none je ninde yamfashe nta wagufashe ariko hari kubera wamamarije CNDD-FDD president wa CNDD-FDD man president komoka muri CNDD-FDD nga president w'abarundi bose twise barundi aho ni abantu bihendera none ufashije iki abantu baba bavyipfuza turahejeje nibi nyene tubigisha president wa CNDD-FDD president komoka muri CNDD-FDD imigambi ashira mu ngiro ya CNDD-FDD mugabo president w'abarundi bose comprendre je comprends iyo peut-être yumbona nk'ubu dufate nk'ubu ndiko nage niteka ndi kuri nawe nivuga ndagenda mu mirima yiwe ko nawe afise ibintu byinshi by'akarore nukuri kw'Imana nta ere ndaenda ofata no musi igihugu kiri mu mwe ya beneco rero bashyumbirira iterambere iryo terambere rero niryo rero rigomba umwene gihugu wo hasi nawe uca uvuga ati yagende n'umuntu afise akabotike safi cyo yungunganya kandi rero iki kibazo cya mbere namba mbazo umwene gihugu wariye nico kintu cya mbere uherako doifu cyafunguye negeke uco constant waronse umuntu waronse amafaranga ijambo rya nyuma rero kuri Chimamanda hanyuma turara nta jambo na rimwe ntaribaho yagiye kandi uri kuramufasha ntamufashije nyene gabaga kubera baba bafise akantu k'ubuntagondwa tubazana bukebuke nuko nyene arumva ngo message agakuramwe ivyo abagomba kwakira ndacerewe Alvin Smith nawe Imana muharire namufashe kandi yagarutse narabi ngene yintegra muri societe turi ngaho gira tumwakire tumugarukane asubire kandi kuba nyene mu Barundi yego kumengo mbe yahora he muri Kenya yes bakunzi ba Yaga Tech TV turabashimiye ko numwadukwirikiranye nawe simbizi wase mavumba turagushimiye ko ndabashimiye sana